Banyakubahwa bashinga amateka bacu twitoreye muno ntara yacu ya Gitega, harimo mwebwe nyakubahwa mushinga amateka muhagarariye umugambi wa SNDD-FDD mu ntara ya Gitega, nyakubahwa umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bujeje ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, nyakubahwa musitanteri wa komine nziza ya Gitega, nabo muri kumwe muri za komine za Itaba, Makebuko na Giheta zigize komine yagutse ya Gitega, nyakubahwa ndongozi nkuru mu bisata bitandukanye, na cane cane gisata cy'umutekano kwivuna abansi ndetse n'igisata kijeje guhagararira amategeko y'abenegihugu ku benegihugu, n'indongozi mu bisata byose bitandukanye baje baserukira amashengero n'amadini, eka twese mwese uko mukoraniye ngaha nta numwe atari umwubahwa, umwe wese mu coro ciwe. Tugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere no mu gihugu cacu cy'u Burundi. Nagomba mu nkundire kandi muteze amatwi twuguruye n'umutima kugira ngo ndabashikirize ijambo nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije abarundi ndetse n'abanyamahanga kuri uno munsi turiko turahimbaza yubile y'imyaka 63 igihugu gihabuje intahe yo kwikukira. Mwumve rero yuko ari nyene icubahiro ariko arabashikiriza, avuga ati: arakaninazwa umukama Imana mushobora byose, we yama amurikira abarundi mu nzira barimwo igana ku Burundi buteye imbere. Bavukanyi, barundikazi, inshuti z'Uburundi, imyaka 63 irarumanye Uburundi buvuye mu minwe y'ubukoroni. Uno munsi turiko turahimbaza uwo munsi wa mbere mu Kakaro, umwaka w'igihumbi 1962, aho twasubizwa intahe yo kwikukira. Tuhimbaje turi mu mahoro, abarundi nka bose babona kumwe iyo baja, inyuma y'imyaka myinshi tumaze turi mu ndyane, ducanishijwemwo n'urugamba rwo kwikukira nyene, kuko hari abarundi b'ibigaba bagumye bakorera mu kwaha kw'abakoroni, batifuza uko kwishira tukizana. Birahimbaye kubona uyu munsi tuhimbaje tumaze gukanura, tukabona ko igihugu cacu ari twebwe nyene tuzociyubakira. Na kare ukwikukira bisigura uburenganzira bw'abenegihugu bwo kwitunganiriza kazoza kabo. Nituzigera rero twibagira umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore, incungu y'intahe yo kwikukira. Nituzokwigera kandi twirengagiza n'izindi ncungu z'Uburundi zose zitangiye igihugu, kuko nizo dukesha aho tugeze uno munsi mu kwishira no kwizana mu gihugu cacu. Uyu munsi mu kuwuhimbaza twashimye
gushimikira kuri iki civugo ngo ukwikukira nyakuri ni ukumenya kwibako ariko utanse gukorana n'abandi. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu yaciyumviriye afatiye ku bihe tugezemwo mu gutorera umuti ibibazo bihanze isi, navyo bikuru bikaba ari nk'ibi: uguhangana n'ibidukikije, ibiza n'isibe, ibikorwa vy'iterabwoba, ubudandaji mpuzamakungu n'ibindi. Umuntu kugira ngo ashobore kwibako arondera umwidegemvyo mu bijanye n'iterambere. Kugira ushikire umwidegemvyo w'ukuri, upfundika umugambi, ukamenya ko utegerezwa kurya ivyo ubiri akuya, ukagira umwete mu bikorwa, ukiteza imbere atawe ubanje kwazambira, ariko kandi ntube nyamwigendako, ukugurukira abandi mugakorana, kuko ngo ukuboko kumwe kuriyaga ariko ntikwimara uburyi, tubiri natwo tukaba tuvurana ubupfu. Ivyo nivyo dushimikira ko mu nzira turimwo izodushikana ku gihugu giteye imbere. Nico gituma mubona mbere mu makungu no mu karere basigaye bizera cyane Uburundi. Arabandanya ati: Barundi bene wacu, duhimbaje uyu munsi mukuru twaramaze gufata ingendo nshasha, twaramaze twebwe nyene abarundi kwigenera ingene ubutegetsi bw'igihugu cacu bwotunganywa n'ingene bukoreshwa ku neza y'abarundi bose. Ivyo navyo bishimikiye ku gukingira bene gihugu mu buzima bwabo, ndetse bikaboneka ko atanumwe ari hejuru y'amategeko canke agendera ku bandi. Bishimikiye kandi mu kwishira no kwizana k'umuntu wese ari mu gihugu mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Duhimbaje kandi uyu munsi mukuru abarundi dufise imbonakazoza iducira inzira izodushikana ku gihugu cifashe kandi giteye imbere. Iryo terambere rikaba ari ryo rizotuma biboneka neza ko twikukiye. Iyo mbonakazoza yaratumye abarundi bose baja ku kivi. Uyu munsi ukabushitse, abatari bake bamaze gutoha, mbere bamaze no kubaka umushinge bazoshingirako mu gushika aho umurundi wese azoba yiyumva ko ateye imbere. None rero ko dushitse uyu munsi, ni igihe cyo gusuzuma intambwe tugezeko kugira ahagoranye tuje inama yo kuhagorora, ahagoramye tuje inama yo kuhagorora, aho vyanse naho dusuzume ingene twohahinyanyura. Kugira uvuge ko wikukiye, nuko uba wigaba ukigaburira. N'umwana mu muryango yerekanye ko yakuze, ko ashaka kwikukira, yubaka urugo rwiwe, akaba ari we amenya ikimwiriza n'ikimuraza. N'igihugu niko kuko. Ntawikukira ngo agume ahanze amaso uwo yiganzuye. N'Imana igihe yakura bene Israeli mu minwe y'ubutegetsi bwa Misiri, yabaciye amahane iti:
ntimuzokwigere musubira gufata iyi nzira. N'abarundi rero bemeye kwishira no kwizana, baba bemeye ko ari bo nyene bagiye kwitunga. None ubu bimeze gute? Twovuga ko twishoboye? Uko biri kose turi mu nzira nziza. Muri iyo myaka iheze twebwe twenyene twama mu kajagari, nk'uko wamengo turi ubusimbira hamwe. Vyari vyatunaniye kwemerana ngo dutore muri twebwe abo turongora mu gihugu. None ubu twamaze kwerekana ko twabaye abagabo, tunama rimwe, tubona kazoza kamwe twese, tukabona ko twohundara ku mugambi umwe no kuba duserukira bamwe atabusimbira hamwe. Iki ni ikimenyetso gikomeye, kuko ubu n'uwo dutera yosanga turi umwe, kanatsinda twaratahuye ko turi bene mugabo umwe. Iyi sabukuru y'imyaka 63 y'ukwikukira ishitse haciye iminsi mike tuvuye mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. N'amatora twitunganirije twebwe nyene, atafashanyo z'uburyo canke z'ubuhinga zivuye hanze y'igihugu. Kandi noneho si ubwa mbere, ariko abarorerezi bo mu bindi bihugu vyo hafi n'ivya kure bari bahishikiye ngo bakurikirane ingene amatora agenda. Barashimye kandi barabonye ko abarundi babaye abagabo babushitse. Ico ni kimwe mu bimenyetso bikomeye vy'intahe yo kwikukira, ukwitunganiriza uburongozi bw'igihugu. Twongeye gukeza abarundi bose kuko amatora yaranzwe n'amahoro n'umutekano. Nyiricubahiro akaba ndetse yongeye kubashimira kuko mwatahuye ko hari ikiruta ikindi, amahoro n'umwumvikano mu vyo dukora vyose. Ubwa kabiri, kugira umenye ko wikukiye, ni wewe wironderera ibigutunga. Ubagiswe icinobera kitarondera ugitorera. Aho mu myaka iheze abarundi twariga, twari tuzi ko ico dukora cose tubanza kurondera abakidufasha, kuko wamengo turabatishoboye kandi dufise incabwenge, dufise abarundi b'abakozi ndetse n'ivyo gukora biriho. None uno munsi ushitse abarundi baramaze kwiyemera, ubu ico bakora cose baraciyumvira bonyene, bakabona igikwiye, hanyuma bakaja ku kivi. Na utabibona ko twagwanije inzara ku rugero rushimishije, na utabona ko abarundi batanguye kwiyubakira aho baba heza, batakiba mu vyari nk'inyoni. Ico ni kimenyetso. Ivyo tubuze navyo turazi ko atawuvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi. Umwizero uriho kuko twaramaze gufata umurindi uboneka. Turavye imyaka twacerewe, tukaraba imyaka tumaze twikukiye, twikubise agashi, umurindi turiko urashimishije. Nuko gusa ivyo tubura bikiri vyinshi, bigatuma twidodomba, mbere tukibagira n'ivyo tumaze kuronka.
aya mahoro dufise inasubirizwa, abatayafise barabizi, ndetse na twebwe ntituribagira ikiguzi twayarondeje. Umwumvikano dufise mu mice yose y'abarundi numutahe, kuko niwo utuma dusenyera ku mugozi umwe, tugaheza tugatera imbere nk'umuzinga. Uyu mwimbu dufise mu mfungurwa no siko vyamye. Gufungura neza nayo niyo ntango y'ubuzima bwiza bw'abantu. Ibi nivyo bituma tugira umwizero wa kazoza. Barundi kazi, dusubire tuvyibukanye, ntihagire uhendwa ngo ahirahire agwanye demokrasi turimwo, kuko azobagwanije igihugu cyose, azobagwanije abarundi bose, azoba ari umwansi w'igihugu. Uwo hirahira nk'uko umuhisi Ndadaye yakunda kubivuga, ngo abarundi bose tuzovira hasi rimwe tumugwanye tumubohe. Ahubwo nimuze dushimire Imana, dushimire incungu y'intahe y'ukwikukira, dushimire incungu ya demokrasi, dushimire n'abandi bose bashize imbere ya vyose ugukunda igihugu, ubumwe, amahoro n'umutekano. Tugendere mu makanda yabo, dusimbataze intahe y'ukwikukira, dushize imbere ibikorwa. Ururunganwe turimwo harageze ko natwe tugira ico dukoze, imvyaro zizokurikira zizotwibukirako. Naco sikindi n'urugamba rwo kurwanya ubukene, ngo tubategurire aho bazoshikira hatekanye kandi hateye imbere mu vyo bakenera. Mu bijanye n'iterambere, ubu twarabonye aho twari twarahombeye. Ubwa mbere kwari ukubura indongozi zibushitse zo gutunganya no kubungabunga itunga rusange. Intwari ibereye niyo itanga intumbero y'ibikorwa, ikegeranya amakori n'amatagisi kugira ayo nayo akoreshwe mu migambi y'iterambere rusange. Intwari ibereye kandi iramenya guha intumbero abenegihugu mu kuvyaza umusaruro itunga kama Imana yaturemeye. Ica kabiri kwari kutamenya ko dushoboye kandi dufise vyinshi twokora. Abarundi aho tugiriye ku kivi, twarabonye ko bashoboye kwiteza imbere muri vyinshi, n'incabwenge zishobora kwivumbura, zishobora kuvumbura ibintu bishasha bashobora gushira ku isoko, ndetse baranakerebutse mu gushira mu ngiro imigambi yabo. Aho mu myaka iheze hari habuze ishaka mu Barundi n'umwete mu bikorwa vy'iterambere no mu kwitwararika ivy'igihugu cacu. Ariyo mpamvu uno mwaka twawise umwaka w'umunyamwete, umwete utazoherana n'uno mwaka turimwo, umwete urama, umwete tuzoraga abana bacu, umwete w'imyaka yose. Kandi turabona ko abarundi benshi cyane cyane urwaruka wakuye amaboko mu mpuzu rukijukira ibikorwa. Naho biruko turacabona indongozi zigira sinabibazwa, ziguma ziyicariye gusa ngo zirindiriye intumbero kandi biyita ko ari bo mboneza z'abandi. Turacabona kandi
abarundi bakirondera intumbero y'ivyo bokora kuri bakavamahanga nk'uko umengo ntibaracuka. Mbere hariho n'abakibona ko amashirahamwe mpuzamakungu ari yatwara Uburundi, iyo bafise ikibabakiye ariyo baja kwitura, nk'uko umengo nta butegetsi buri mu Burundi. Abandi nabo nibinebwe bikibona ko bazobaho, bakabona ko bazobaho bateze amaboko abanyamahanga, bakibagira ko nabo bifitiye ingorane z'ubuzima bw'abenegihugu babo. Abo bose nibo baduteza akagaye, bigatuma abanyamahanga bama bashaka kwisuka mu vyacu, kuko murazi neza ko igihengeri muguri gitera imfyisi ameru. Mu gutsimbataza nayo yo kwikukira birasaba kwizigitira no gufatana mu nda, kubona ibintu kumwe no gukunda igihugu. Dutegerezwa kandi kugwiza abagenzi b'intahemuka, tugakomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu, mugabo tutisuzuguje mu gusega, ahubwo dufashanya. Niko gushinga icumu mu mashinga, niko kwinjira mw'iterambere. Nitwobandanya kuba mu gihugu cikukiye kandi gifise ubutunzi kama amakungu akeneye, gifise abenegihugu b'abakozi, urwaruka rwinshi kandi rukerebutse, hanyuma ngo tugume twigunze dukenye kandi dushobora gukora ibiduza ubutunzi, na cane cane mu gushora mu mahanga ivyo dufise kugira ngo tugure ivyo tudafise. Mu gisata c'umuyagankuba, kuva igihugu cacu gihabuje intahe yo kwikukira gushika mu mwaka w'2005, twari dufise umuyagankuba ungana na megawate 47 n'ibice 35. Kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2020 twari tukiri kuri ico gitigiri nyene ca megawate 47 n'ibice 35. Ariko kuva mu mwaka w'2020 gushika muri umwaka w'2025 tugeze kuri megawate 166 n'ibice 29. Igitigiri cikuvye inshuro zirenga zitatu. Aho ntitwokoma amashiga yewe. Ngiki rero kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko turiko turatsimbataza iyo ntahe, kuko umuyagankuba ari nkenerwa cane mu kurangura imigambi y'iterambere minini nko mu kubaka amahinguriro, amabarabara y'indaraye, gucukura ubutare n'ibindi. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu arabandanya ati, barundi kazi, ko ibintu bimeze uko, reka tuje inama ntidusubire kujuragirika nko muri kahise. Icambere mumenye ko intahe y'ukwikukira twayitsindiye inyuma y'amatora y'imigambwe myinshi, kandi nk'uko nabivuze murabizi ko duhimbaje uyu munsi twaraye tuvuye mu matora. Amatora yabaye mu mutekano no mu mwumvikano ntangere. Tumenye ko mu ntwara ya demokarasi dukwiye kuvavanura n'akagatima ko kwama
twikwegerako tuvuga ngo atari jewe nta wundi, ngo bitabaye uko ndavyifuza ngo bishake bimeneke. Kandi tumenye ko amatora ari umwanya w'amagaburanyama, kuko igihugu murantonge. Kandi tumenye ko amatora atari umwanya w'amagaburanyama, kuko igihugu nitwagitabagura umusore wo kugisanasana uzotugora. Tuzirikane aho inyifato mbi nk'iyo yagejeje Uburundi n'abarundi. Imigambwe n'abanywanyi bayo baryanira ivyicaro, mbere kenshi inganda zigatikira. Mwijambo umuganwa Rudoviko Rwagasore yavugiye Igitega kuwa 28 Nyakanga mu 1961 imbere y'abashinga amateka batowe abashikiriza abagize leta y'u Burundi, yavuze ati mutegerere neza ko ikiza imbere ya vyose ari neza y'u Burundi n'abarundi babizeye. Nico gituma rero muravye umugwi tubashikirije ntihagire uwibaza ati ni kuki jewe ntarimwo, ahubwo mwomenya ko umwe wese muri mwebwe afise ibanga n'igikorwa bitomoye bimurindiriye. Ico abarundi babasavye birabereye ko mukirangura, mukirinda uguharanira inyungu canke ivyicaro. Ntimwibagire ko muri demokrasi nyayo ivyicaro bitaba nabanduka. Nanje ndabibabwiye, ubusigihe c'ibibanza vy'imigambwe n'igihe cyo kugena indongozi zibushitse zizoshikana abarundi kwiterambere. Nico gituma ntakekeranya ko abarundi batoye abantu, ahubwo nico gituma nkekeranya ko abarundi batatoye abantu, ahubwo batoye imigambi. None rero dukeneye indongozi zitaja kwicara, ahubwo zije kuyishira mu ngiro. Icya kabiri nuko twomenya ko twese dufise uruhara wo gutsimbataza ukwikukira, cyane cyane dutanguriye gutunganya neza ivyacu. Turazi ko hari indongozi zizeye ubuzima bwazo mu vyicaro, naho iyo batarahashika bigira intungane. Nagira ndabamenyeshe ko amatora yarayabaye ari ubutumwa abenegihugu bashikirije. Wa wundi ati n'uburi ku munwa burakoroka. Nagira ndabamenyeshe ko kuva ubu tutazohigimanga gusezerera no gushengeza indongozi yose izodutetereza mu bunebwe, kwigira sidabibazwa, mu kudushira mu ruhombo canke mu gusesagura no kunyonora itunga rusangi. Nsavye indongozi zose kuvavanura na ya mvugo ngo ndindiriye intumbero. Nimuje mwese ku kivi, mufume muhomba mufise ico mwerekana mwakoze. Nagira ndabamenyeshe ko tutabuze ico dukora ngo Uburundi tugume
ngo Uburundi butunge kandi butunganirwe. Uburundi bufise isimera n'imvura. Abahinga nimuve hasi muje imbere, abarimyi tugwize umwimbu, turonke ivyo dufungura n'ivyo dushora. Nico gituma dushaka gutunganya amatongo yose y'igihugu ku buryo abarimyi bose babikeneye baronka aho barima kandi bafise n'ababafasha mu buhinga. Uburundi bufise ubutare bwinshi. Ababinonoseye muze tuje hamwe twese tubwimbe, hanyuma dushore, tuzana amahera yo kubaka amabarabara, amashure, ibitaro n'ibindi vyankenerwa. Nico gituma tugiye gufata ingingo yo kwegeraniriza hamwe abene gihugu babishoboye mu makoperative yo kwimba ubutare kugira ngo igisata c'ubutare kibereke aho bo kwimba ubutare, hanyuma gitunganywe n'ingene babwegeranya buheze bushogwe. Gutyo abene gihugu bazoheza bikenure n'igihugu kihatorere akoyokwe. Uburundi kandi ni igihugu ciza kandi gihurumbirwa n'ingenzi. Tugiye gutera intege abagwizatunga bakeneye kubaka ibibanza vy'iratiro n'uburaro bw'ingenzi kugira abanyamahanga baze bagana Uburundi ntibabure aho bakirirwa kandi bazanye amahera yabo. Mu gusozera nagomba nsabe zina Murundi wese kumva ko ategerezwa kurangwa n'ibikorwa. Umwe wese agire ikintu akoze kimuzanira amahera yo kwiteza imbere. Umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi ku Murundi wese nivyo bizotuma twerekana ko dufise umwidegemvyo n'imbere y'amakungu. Uno musi tuwuhimbaze umwe wese azirikana ingene yobungabunga intahe yo kwikukira yadukuye habi, idusubiza iteka n'ijambo mu makungu. Ubu tukaba dutunganya ivy'igihugu cacu tuzi ko tutari ba nyamwigendako, ariko kandi tuzi ko atawuduturubika canke ngo adufatire inkoni nk'impumyi avuga ati tambuke gutya muje iyo tuberetse mukore ico mweretswe. Nitwakora uko nta nkeka iki gihugu turagihindura kandi tugire iteka mu makungu bidatevye. Ni kuri ayo majambo sozereye ko nsubira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza wo kwikukira kwacu. Musangire akanyamuneza, muzirikane ko igihugu ari rwacu kandi ko ari twebwe tubazwa ivyacu. Imana rugira vyose ibahangaze. Ati murakoze cyane, tumukengurukire tumukomera amashi menshi cyane gose. Egozen TV, umunezero wacu kuri twese.